Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Imana kandi tubayikaze mwebwe mwese mwahitanyo kumahisemwo gukurikira abana kubera amazi iminsi nakira mayice kinyo akantu rero kanyo kari kitayemwo nambuze ngo mwahisenyo ariko ivyo bintu ntivyumvikana gasha mwebwe mwahisemo gukurikira cyo kuri Narcisse Hope Ministry TV mu nkunzire aho muri mwese mutariki ibiganza mwebwe muri ko maradukurikirana ahantu nyene uri ugeze hose tarika amaboko je ndiko ndakubona nimba utambona yavuze Samanda atiko Samandare ukata ko umwana sinziriye kwera ati je nimba tambona je ndamubona rero nimba mutamura je ndababona tariki ibiganza ho muri twakirane turamukanye prote turakingiwe ngarutse muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira kiganiro kiza kuba kigizwe n'indirimbo zimeze neza cyane zuzuye ubumote bwa mutima mweranda apana umutima rokometiye oya ivyo bintu mwiyaye nibiki mvuze mutima mweranda canke mwe muyera canke roho mutagatifu nivyo rero nivyo nta byinshi inyuma ya kamera dutereka y'umuvandimwe w'isobi kugira ngo aduhe amasanamu ameze neza nk'ibisanzwe ku rundi ruhande ngaza kuba ndi kumwe na Martinezo tukuramutsa amahoro y'Imana Martine mikro yawe iri kiravuga kweli ikiravuga kumene wadusondetse koresha katwi kato turakwakiriye asante sana Ritia tukuramutsa nawe amahoro y'Imana bane nawe amina impande yawe turi kumwe na Iva tukuramutsa ndabaramukije mu izina rya Yesu amen hirya yo hari Gireni tukuramutsa Gireni amahoro gasana Berinazo tukuramutsa nawe amahoro cyane meze neza asante sana hirya hari Eliane nawe tukuramutsa yego ndabaramukije mu izina rya Yesu amen umeze neza yego tukiri kuri wowe nyene cyo fata vora tuyobore muri runo rutonde rw'indirimbo zacu z'uno munsi ndizira ko byo mwaduteguriye biza ku bintu by'amavuta ya mutima mweranda canke ya mpwemu yera sanze kaze
reka dutere amena y'inguvu. Amena. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana iguhe umugisha. Uno mukobwa aririmbye indirimbo nziza cyane, aririmbye indirimbo nziza iryoshye vraiment, wumva ko nawe ushobora kuguhumuriza. Ivuga ngo shimwa Mana, waraturinze watujabukije duheze, yitaguye kuba waratwawe. Amen. Amena. Subiramo rimwe ndakumve nanjye icyo ndakaririmba kanjyoheye.
kwa Kifaransa, kwa Kiswahili. Mu Kifaransa ni gute? N'ubuntu. Ni grâce. Grâce de Dieu. Dukomera amashu ubwo buntu bw'Imana kabisa bwatushitse aho turi. Dushimire Eliana yatanguranye natwe mu ndirimbo. Hajya avuga ngo iki? Indirimbo watanguranye yavuga ngo iki? Shimwa mana waraturinze. Watuca bukica ugize gute? Duhetse. Hehe. Umugongo wayo. Guhetse ku mugongo wayo. Ntacyo uzaba. Yatuca bukice duhetse ku mugongo. Burya tuca turacabuka. Ubu twarageze aho Imana yari yagombye ko dushika. Ubwira umwasi wawe uti none ko bavuze ko nazohagera hanihe none. Nuko reka dushimire kandi Iva yamukoreye mu ngata mu ndirimbo zibiri hagiye yambere yavuga ngo iki ngo wabanye natwe birangiye atubwira ngo n'ubuntu bwadushitse aho turi. Dushimire mwebwe mwese abaririmbyi mwafatikanije n'aba baririmbyi batuyoboye tubakomera amashi menshi. Reka dukomere Imana yacu nayo amashi. Sante sana. Dushimire wowe wadukurikiranye uherereye hose ndaze ko wafashijwe sangiza abandi zino ndirimbo kugira ngo bafashwe nkuko wafashijwe. Dushimire Wizo B twari kumwe mu ruhande rw'amasanamu hariya inyuma y'amarido. Dushimire wewe witeguye gufyonda kuri sabone cyangwa subscribe, witeguye gukora icyo bita share cyangwa commentaire kugira ngo ugire icuputse kuri zino ndirimbo. Eka rero tubike bantu akaryoshe reka nigahora mwitama ariko akaryoshe no kagiye nejo uzogasanga hano impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi. Nta kindi twokora tari gutarika ibiganza tukabike bantu tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.